haguruke haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokarasi. ndabaramukije canke ndabahe mwiriwe bivanye n'umugabane w'isi muherereyeko. kaze bakunzi mwese ba radio haguruka mukurikire amakuru twabateguriye kuri no musi wa kane igenekerezo rya 2025 Rusama umwaka 2023. mu buhinga bw'ivyuma hariyo Jisira n'Imanirakiza ari Munezero nije ndi kuri micro. mu nkundire rero mbanze ndabashikirize ingingo nkuru ziyagize. mu muhari w'ibikorwa nkunda gihugu mape Burundi buhire shima kamo karaye gatewe n'intumwa idasanzwe ya ONU kubijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi, asaba ko abarundi bosubiza hamwe amasezerano yarusha nayo akagarukirwa. mu ntango zano makuru muca mubikurikira aho mbere n'abanyagihugu nabo nyene bakenguruka ivyaraye bishikirijwe n'iyo ntumwa idasanzwe yishira hamwe ONU. Atanazi Karayenga we umumenyesha makuru w'umurundi yigenga abayiburaya abona ko kugaruka ku masezerano yarusha kenewe ngo kubera ko umugambwe CNDD-FDD wayahonyanze. ivyo bishikirije inyuma y'inama rukokoma iherutse kubera mu gihugu c'Ububirigi. nibi nyene ni murano makuru turagira n'ibijanye n'abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba batunga urutoke umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kukingira ikibaba ubusuma bubera mu bushikiranganji bw'indero. babivuze inyuma yaho umushikiranganji w'indero atangarije ko muri ubwo bushikiranganji basanze hari abakozi bahembwa batabaho. ayange n'ayandi twabateguriye ni mukanya mwidonido. iyi muriko murumviriza ni radiyo haguruka. radiyo haguruka, haguruka abarundi turwanira igihugu cacu. Niri ndimo tuvuga tuti abarundi bahagabire kuva mu 2005 umugambwe CNDD-FDD warashizeho ico twokwita intwaro y'igikenye icinyiza abantu ikababuza kuvuga ikabazivya canke ikabazimanganya ikoresheje urwego rw'ubutungane. ibi umuhizi Petero Nkurunziza na Guillaume Bunyoni uno munsi ari mu munyororo nivyo bakora. bakoresha iyo ntwaro mu kuzira abo batavuga rumwe baba bari mu mugambi CNDD-FDD canke bari mu batavuga rumwe na leta canke bari mu mashirahamwe atabegamiye mu bya politiki. uno munsi kubona ari Guillaume Bunyoni umwe mu bubatsi iyo ntwaro y'igikenye, umwe mu bubatsi uwo mugambi wo kuzirya abantu hakoreshejwe ubutungane, uno munsi nawe ari wahohoterwa n'ivyo nyene wenyene yubatse. nakagoye kavunwa abarundi ko atamurundi numwe yo kwijajara ngo ntibizomushikira. ntitukoma amashi rero ngo tunezerwe ngo Bunyoni yafunzwe yaratwiciye abacu yaduhohoteye canke nitumukunda. oya, tugomba ahubwo kuhagabira tukamenya yuko uno munsi ari Bunyoni wewe urumva asanzwe afite n'ivyo yagirizwa by'ukuri n'ahatarigere karagirizwa uno munsi, ejo n'uwundi mbere uzosanga ari inzira karengana. duhaguruke dukora ibishoboka byose kugira ngo ntagire umurundi numwe yaba uwo munsi CNDD-FDD canke umurundi wari we wese atari no mu mugambwe runaka asubira guhohoterwa n'iyi ntwaro y'igikenye ya CNDD-FDD. nico kintu twebwe nk'abarundi tugomba kwitwararika ntidusubire gusamazwa n'ibivarisi itari karagira mu kuzivya afute ku rugo rwa politike uwo bari bashamiranye mu mugambo CNDD-FDD. amatati basitaniye abo bagabo ari babiri ntadusamaze. tumenye ko intwaro y'igikenye abo bagabo bashizeho bongera barahagararira bongera barakoresha mu kuduhohotera. iyo ntwaro uno munsi ishobora kumira umurundi wari we wese kanatsinda, ishobora kumira Bunyoni. nta murundi numwe yojyamo mukondora zose ngo ntizomumira cyangwa umuhohotere. wicerekwa nikibona ikibarirwa naco ni icumva. duhagarare guma ridusubire mu ntwaro y'umugambi umwe rudene. rero umugani w'inshungu ya demokarasi nyakwigendera Melchior Ndadaye ati n'abagwanya demokarasi barayikeneye. abo bita badede nabo nyene basa n'abaguswe
ntibahereze y'umutwe twese hamwe haguruke tuhabuze ico twagwaniye na cane cane kuva Ndadaye agandagura. ndasubiye kubaramutsa nari nagiye kubibabwira mu ngingo nkuru inyuma y'ivyaraye bishikirijwe n'intumwa idasanzwe ya ONU ku bijanye n'agateka ka zina muntu mu Burundi Fortune Gaheta Zongo avuga ko uko imyaka igenda ihera ariko ikibazo c'u Burundi kigenda cibagirana agatera kamo ko leta y'u Burundi yoshigikirwa mu kunywanisha abarundi no kugarukira amasezerano ya Arusha biciye mu biganiro. Umwigisha muri za kaminuza Libera ntibashira kandi akaba n'umuvugizi w'umuhari Mape Burundi Buhire arashima ko kamo tumutegabiri amajwi yiwe tukaba tuyakesha Radio RPA akaba agira ko asaba imigwi itandukanye y'abarundi kurengera inyungu zabo baheze baje hamwe batorere inyishu ibibazo bihanze abarundi. Umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu Mape Burundi Buhire hamwe n'iyindi mihari n'imigambwe canke amashirahamwe adaharanira ivya politike bifuza ko amasezerano y'Arusha yo kugarukana amahoro umutekano no kunywanisha abarundi bashimye cane akamo yateye leta y'u Burundi. Ibiri muri ako kamo ntaho bitandukaniye n'ivy'amakungu asaba iba Nations Unies, Union Africaine, EAC canke ibihugu bicuditse n'u Burundi. Bose basaba kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi, kunywanisha abarundi, kurekura abanyororo bapfungiwe ubusa, gutahukana impunzi n'abanyapolitike bahunze igihugu, mu ncamake gutorera inyishu ibibazo bihanze Uburundi n'abarundi bibi vyerekeye amahoro, umutekano, ubutungane, ubukene, agateka ka zina muntu n'ibindi. Ibisabwa leta muri urwo rwandiko nivyo bitavye inama yahuza abashakashatsi i Buruseli ku itariki 2021 ndamukiza bashitseko ko kugira amahoro n'umutekano iterambere birangwe mu Burundi nuko hoba ibiganiro bihuza leta y'u Burundi nabo bose batavuga rumwe na leta bigire hamwe ingene botorera inyishu ibibazo bihanze Uburundi bisunze amasezerano y'Arusha y'amahoro umutekano no kunywanisha abarundi. Imihari imigambwe amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki abakenyezi no gwaruka bahuriye mu nama yamaze iminsi 3 mu bisagara bitandukanye ku isi yose nabo nyene bashitse kuvyo ujejwe gukurikirana yubahirizwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi yashikirije uno munsi muri urwo rwandiko yasohoye kugarukira amasezerano y'Arusha biciye mu biganiro bidakumira. Norangiza mvuga yuko urwo rwandiko nakamo kandi yateye abarundi n'abarundikazi na cane cane abarongoye imihari imigambwe n'amashirahamwe kugira basenyere ku mugozi umwe barengere ibibatandukanya n'inyungu zabo bakorere hamwe ivyo vyose bikenewe na cane cane ivyavuye mu vyigwa vy'abashakashatsi bahuriye Buruseli no mu nama yahuje abarundi batari bake Koroke Ntere Burunde n'ibiri rero muri urwo rwandiko wasohowe n'ukurikiranira hafi ivyerekeye agateka kazina muntu mu Burundi. Norangiza nibutsa ikintu gikomeye cane ko uyakurikirana ivy'agateka kazina muntu mu Burundi adasohora urwandiko atavuganye n'abantu benshi abaserukira ibihugu vyabo i Burundi canke amashirahamwe mpuzamakungu akurikiranira hafi ibibazo bihanze Uburundi n'abarundi. No kuvuga rero yuko imihari imigambwe amashirahamwe y'abarundi bamenye ko ubandwa ari bo banduruke. Ibiri muri urwo rwandiko bo bifata nkama twobifata nkama kugira tugira urunani rw'intamenwa tubishire mu ngiro twisunze gushira hamwe twisunze kurengera ibitandukanya kurengera inyungu z'imihari z'imigambwe canke z'abanyapolitiki.
kuri iki nyene cyo kugarukira amasezerano ya Arusha abandi bashima ivyaraye bishikirijwe n'iyo ntumwa idasanzwe ya ONU mu vy'agateka kazi na muntu mu Burundi n'abanyagihugu bavuga ko mu gihe impande zifise ivyo zipfa zitaraganira ngo zishike ku masezerano umuti w'ibibazo ngo ntuba ubonetse. Aha bakibutsa ko leta ya CNDD-FDD yateye akagere ibiganiro vyariko bigerageza guhuza imigwi y'abarundi inyuma yo mu mwaka wa 2015. Umwe mu banyagihugu twaganiriye tumukurikire. Nagira ngire icyo shikiriza kuri uru rwandiko rwawe iyo rusohowe n'intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ku bijyanye n'agateka kazina muntu mu Burundi, aho iyo ntumwa ihamagarira leta y'u Burundi kuja mu biganiro n'abo bitavuga rumwe kugira ngo amahoro umutekano agateka kazina muntu bisubire gutsimbatara ngaha mu Burundi. Rero turongeye rwose gushima, turashimye iryo jambo iyo ntumwa idasanzwe mu by'agateka kazina muntu ya ONU yaraye ishikirije, aho yaraye yongeye kwibutsa yuko Uburundi bwirengagijwe ku rwego mpuzamakungu, ibibazo biri mu gihugu byarirengagijwe ku rwego mpuzamakungu, aho bigaragara ko amakungu yahavuye avunira agati mu ryinyo agafata nk'uko umengo ibibazo biri mu Burundi byaraheze, mu gihe twese tuzi ko ibyo bibazo bitaheze namba, ahubwo n'ubu bibandanya, kuko ibiganiro byariko biraremeshwa n'akarere. Ibyo biganiro byarangiye leta y'u Burundi n'umugambwe wegamiye iyo leta CNDD-FDD nabo bari kumwe bateye akagere ibyo biganiro babivamwo bidashitse ku ntumbero. Rero muri rusange iyo impande zifite ibyo zipfa zidashoboye kuganira ngo zishike ku masezerano, no kuvuga yuko icyo gihe nta muntu yoheza ngo avuge ko amahoro yabonetse, nta muntu yoheza avuge ko umuti w'ibibazo byari bihari wabonetse, kuko ntaho twigeze tubona abaganira bagiye hamwe barasinya amasezerano canke barasinya urwandiko uru canke ruriya rwemeza ingene ibibazo biri mu gihugu cacu bigiye gutora inyishu. Kubw'abanyagihugu ibintu mu gihugu bibandanije uko biri, abarundi na leta yabo bakabandanya kwica amatwi, ivyo bintu ngo bizoheza bivyare akarambaraye mu gihugu. Ubu abarundi ngo baratekewe n'ubwoba kubera imyimenyerezo ya gisirikare iguma ikorwa n'urwaruka rw'imbonerakure. Rero tukabona ko nukuri ibyo iyo ntumwa y'agateka kazina muntu yavuze ibintu muri rusangi byo gukebura ishirahamwe mpuzamakunguni, amashirahamwe y'ibihugu nk'amashirahamwe y'ibihugu vy'Iburaya, no kuvuga European Union, gukebura amashirahamwe y'ubumwe bwa Afrika, no kuvuga gukebura ishirahamwe yase, no gukebura amashirahamwe yandi yo mu karere, aho yayeretse ko muri rusangi ibibazo by'Uburundi bitatoye umuti, kandi ko igihe ibintu vyobandanya uko abantu bica amatwi ko rero vyoheza bikavyara akarambaraye mu gihugu, kuko nk'uko mubibona intwaro irabandanya gutoteza, intwaro irabandanya gupfukama mu nda ubutungane, intwaro irabandanya gupfunga ubushatse, irabandanya kurenganya, harimo ukwica, ukunyuruza abantu, gufata ingingo zihotora abanyagihugu, aho ubona muri iki gihugu ata murundi agifise isaganirizo, aho ubona muri iki gihugu amashirahamwe yigenga, ayo mashirahamwe ntasaganirizo, araharanira agateka kazina muntu ntasaganirizo, n'abakigerageza gukorera ngaha mu Burundi murabona yuko badashobora kuvuga ngo bavugire iri ku mutima, kuko ugize ngo aravuga wese bamwirukako. Murabona ingene ishirahamwe mpuzamakunguni ryari ryarise umugwi w'imbonerakure ko ari umugwi muri rusange w'iterabwoba, kandi ryasabwe yuko uwo mugwi wosamburwa. Mu bivyo byose leta murabona yuko yiciye amatwi
iranka kubyumva ahubwo aho kugira ngo basambure uwo mugwi babandanije kuwukomeza mu kuwigisha inyigisho za gisirikare mu kuwuha ibigwanisho mu gutuma barara bakizura ijoro umutaga hose barakizura ibyo byose bikaba akarenganyo ukabona ko abanyagihugu aha muri iki gihugu turi mu bwoba bwinshi kubera ibyo bikorwa by'imyimenyerezo ya gisirikare iguma igirwa n'ubwo rwaruka rw'imbonerakure. n'uwo ni umwe mu banyagihugu twaganiriye ku bijanye n'ico babona gikwiye gukorwa kugira ibibazo biri mu gihugu bitorerwa umuti. Atanazi Karayenga umumenyeshamakuru yigenga w'umurundi aba ku mugabane wa Buraya abona ko kugaruka ku masezerano ya Arusha bidakenewe. Abishikirije nyuma y'inama rukokoma iherutse kubera mu gihugu c'Ububirigi ku magenekerezo ya 2021 uyu mwaka wa 2023. Inama yaciye ijya nino ibibazo bitari bike vyerekeye amasezerano ya Arusha ikaba yari yitabwe n'abatumire batari bake bavuye mu Burundi aho nawe nyene yari iyo nama. Nk'uko n'abandi bayivuga umugambwe CNDD-FDD umaze gushika ku butegetsi waciye wica ayo masezerano. Ubu rero ngo abategetsi baramaze kunurirwa n'ubutegetsi ubu bashaka ko ibitigiri byashinzwe mu masezerano ya Arusha biduzwa ku bahutu. Uwo mutima kuwusubiza inyuma ngo ntibikunda. Inkuru na Audrey Kanyana. Uwo mumenyeshamakuru yigenga amenyesha ko muri iyo nama rukokoma atamutumire n'umwe yigeze avuga nabi amasezerano ya Arusha, ariko bakagaruka bakavuga yuko intwaro ya CNDD-FDD ariyo yishe ayo masezerano. Abatumire numvirije bari bavuye i Burundi n'abari basanzwe mu Bubiligi, Indyamunyu, abatwaye i Burundi, abahinga muri kaminuza, muri za kaminuza, bose bavuga amasezerano ya Arusha bayavuga neza, bavuga yuko yari yatoye inyishu, yari yadutoreye umuti Uburundi kugira bwogoroke, buve mu ngwano, buve mu njyane, abarundi basubire kunywana, basubire kungwa ubumwe. Rero nta numwe muri bo yaneguye ry'amasezerano, kandi nta numwe yavuze yuko harimo akanenge, bose barayataka. Mugabo bakavuga bati ingwano yagiye kuba CNDD-FDD itanguye gutwara kuko yaciye yahonyanga. Nivyo numvise nyamukuru, ariko nkuko novyije gusa bose bayavuga neza, nta numwe yayakuyemo akanenge. Kubwa Atanazi Karayenga ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwahonyanze cane ikigabane kivuga uko ubutegetsi butegerezwa kugabanganywa hagati y'imigwi y'abarundi, naho ayo masezerano yagize icamara. Atanazi Karayenga abona ko abahutu banuriwe n'ubutegetsi baca bifuza ko ibitigiri bivugwa mu masezerano ya Arusha biduzwa ku bwoko bwabo mu butegetsi kugera kuri 85%. Uyo mutima rero ngo ntibazowusubiza inyuma. Ikibazo ca kabiri, abarundi bakwiye gukora iki kugira ayo masezerano agarukanwe yongera kurikizwe? Mumbabarire jewe suko ndabibona, arya amasezerano yaragize icamara, ariko mwarabonye yuko CNDD-FDD isanzwe gutwara yayahonyanze, cane muri kirya kigabane carya amasezerano avuga yuko ngo abazotwara ari abahutu, ari abatutsi, ari abatwa, mugabo abaganwa barabasusuye barabakuyemo, ngo abotwara bose bogabana ubutegetsi bakurikije ibiharuro 60% ku bahutu, 40% ku batutsi, aho ni mu nzego za leta, hanyuma 50% mu gisoda no mu gipolisi, abahutu n'abatutsi. Birya biharuro rero uko babishyize bakongera ko n'igiharuro bemereye abapfasoni yuko ngo botwara bakurikije igitigiri ca 30%, hanyuma bagasusura abagana bakabakura mu barundi babana kuva imyaka n'iyindi. Rero birya biharuro vyatumye abarundi benshi baharaba umutima, bamwe bagashaka yuko nabirya bitigiri vyashitsweko ahubwo biduzwa, abahutu bagatwara Uburundi, bagatwara muri leta, mu gisoda, mu mashirahamwe yige
abigenga mu mashirahamwe ya leta eka mu nzego zose zishoboka abahutu bamwe bagira bati oya twebwe turi 85% mu barundi bose dukwiye gutwara ibice 85 mu nzego zose ari za leta ari z'abigenga byose bitwegamire urumva baranuriwe ntibagisubiye inyuma ntibazosubiza inyuma uwo mutima. Odette Kanyana ndagushimiye. Atanazi Karayenga nyene umenyesha makuru yigenga amenyesha ko aho ibintu bigeze amasezerano ya Arusha ngo ntacyo akimariye abarundi. Umutima ukwiye kugarukanwa ngo nujya waranze abanyeshuri bo mu seminare y'Ibuta bagandaguwe. Abarundi ngo barakwiye kwiyumvira bishasha byotuma abarundi bitorera ubarongora. Abaye umuhutu bitorera abatware, abaye umutwakazi, umuganwakazi canke umututsi bamwitoreye aheza abatware kandi atwariye neza bose. Nico gituma giranti aho tugeze ubu nukuri amasezerano ntashaka itumari ahubwo nituje mu matora tugerageze kwiyumvirira hamwe abahutu n'abatutsi urya mutima w'Ibuta ugaruke twiyumvirire hamwe umugambi wotuma abarundi bemera yuko batwarirwa hamwe hatoga umuhutu 100% abatware atwara Burundi atwarire Burundi atwaye abarundi kandi abatware neza kandi atwaye neza igihugu ari umutwakazi adutware ari umuganwakazi adutware ari umututsi adutware ntitube tukija muri ayo magaburanyama arya magaburanyama rero arateye isoni kuko nta kindi gihugu cyo muri Afrika kiyakoresha eheraba arya magaburanyama yo mu masezerano ya Arusha yashizweho abagiye guharanira amahoro muri Arusha abagiye mu biganiro batwagwa na nyakwigendera umukuru w'igihugu wo muri Afrika du Sud Nelson Mandela igihe yaharaniye ubwigenge bw'abirabure muri Afrika du Sud nta na rimwe yigize avuga ati abazungu bazotwara ku 10 cyangwa ku 20 cyangwa ku 5 kwijana atabirabure bazotwara kuri 90 cyangwa 70 gutyo ariko amabi y'amagaburanyama arayemera yinjira mu migenzo y'u Burundi ivyo rero byaratumye abarundi pakira umutima utamenyereye kuba nk'ibikoko bijya bavuga ati amagabura ntagabura inyama nukuri arya amasezerano yarusha mu ncamake yarakomerekeje Burundi yarakoze ivyo yashoboye mugabo tuyasezere twiyumvire bishasha kandi tuvyiyumvire i Burundi ataba nyamahanga baturemereye atamahera y'ukuvuga ngo nje mu nama ni mumpa amahera ngo ndabigira umwuga cyangwa ndabigire amacangiro oya abarundi twiyumvire hamwe bishasha Arusha tuyisezere Burundi. Kuri ibyo nyene vy'ibara rishobora kugwa mu Burundi abarundi batabaye maso umupfasoni Vanessa abandanya asaba leta ngo ikora ibishoboka byose ihimbonera kure ibigwanisho byose bishoboka atari ukubaha gusaza motorora ngo kuko zonyene ntaco zobamarira. Ikindi asabira izo mbonera kure ngo nibifungurwa zizobika mu mazu byo kwifashisha mu gihe zizoba ziriko ziragwana abagore n'abana babo bazoba bamaze guhunga eka ngo zikeneye n'ibigwanisho bikomeye nka za mitrailleze. Tariki cyo navuga cyo uno munsi imbonera kure izikora ibishoboka byose leta ikora ibishoboka byose izihibigwanisho bishoboka apana za motorora gusa biriya bya motorora ntacyo bibamariye ibigwanisho bishoboka kandi mubahe n'inge zishoboka mutangure mu ntara zose kurungika imiceri y'inge kandi iyo miceri y'inge ntibikwe n'abakuru b'imbonera kure kuko turabizi yuko ibi tuko turavuga ikibabaje nuko harimwe n'abari muri sendede nyene bari muri iyi migambi nibi ikirategurwa nico kibabaje kuko ntumenya ngo uyu nubwo ngo ayoboye umugambwe ngo bimeze gute. Mwari mukwiye gutambagiza ubufuko bw'imiceri n'ibiharagi mu mbonera kure buri mutumba inge zose zishoboka mukazihimbonera kure ariko buri mbonera kure ikazitahana muhira kandi mukabiyama ntibazihirahire ngo bakore ukubukene bugize baziguze kuko nibo bazosigara mu gihugu bariko baragira nibo bazosigara mu gihugu bariko baragwana mu gihe abagore babo Imana ikinzi hakaboneka inzira bazoba barashoboye kujabukana abana mugabo nago banabwire nukuri kw'Imana arababwije kuri yuko ubu imbonera kure ziguye za mitrailleze apana bwa bukoho ushira mu isoro zingahe bukabagura hejeje ubu imbonera kure zikwiye bya bintu ze bya bikoho uba wambaye igishene cy'isoro kabisa ubu nivyo imbonera kure zikwiye. Ibyo byose ngo bivuze yashishwe kandi ngo avugishije ukuri akari nyuma ngo karahinda ngo kandi ntiyagire uvuga ko ariko aragumura abantu ngo abahutu barindiriye imbwebwe ngo bazihe amagufa y'ibiti.
ivy'imbonerakure zikwiye imbonerakure zikwiye n'ibirato apana vya birato utambura hari ibirato vy'isuperesi biharawe cayini izana muri Afrika utambuye wiruka kikamanyuka no imbonerakure zikwiye ibirato bibaririye neza bikomeye neza vy'amasuperesi n'amabuti ibi ndababwiye ndabibabwije ukuri numva nashishwe bimwe ntobasigurira kubona abantu duha indaro bagapiragurira ivyana vyabo mu gihugu cyacu aribo bahindukira bakatubera abansi mu gihe twe tutigeze tubabera abansi n'umunsi umwe imbonerakure ubu umuntu we noneho n'umuntu wese yumva ko yokwivolontiya atahora aje kurara irondo bururarira irondo ry'urugo rwawe usoho kurara imbere y'inzu ndabibabwiza akari inyuma karahinda ntihagire umuntu wavuga ngo niko ndagumura abanyagihugu ngo niko ndagirana nta na gatoya ariko nagomba ndababwiza ukuri mwikangure mube maso maze zize tuzitamike amagufa y'intuze y'ibiti zikanjagure zibaza ngo zihaye zikanjagura amagufa y'abantu n'ay'ibikoko nk'uko zamenyere zishidukiye ziko zikanjagura amagufa y'ibiti uko umupfasoni yahamagarira abahutu kuba maso mu kwitegurira intambara niko n'abagiye barakurikirana ibishikirizwa n'uwo mupfasoni bagiye bamenyesha ko abarundi bose bova hasi bakigwanira leta ya CNDD-FDD itarabamara dusabe mu buhinga bw'ivyuma baduhe akaruhuko gato duce tubandanya n'amakuru twabateguriye kuri radio haguruka abarundi humura igihugu catuvyaye muvyeyi wa twese abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara mu nda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona humura igihugu ciza gumya umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira imfuvyi n'abavyeyi humura Burundi bwacu ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza komera abarundi kandi mukomeze n'abandi mwime imitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi dushira imbere ibikorwa byo kugarukira icatuvyaye komera abarundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe hagarara rugabo barundi dukomeze urugamba rw'amahoro dufate mu mugongo imfura zacu ishaka ubutwari n'ubuntu biturange maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwa igihugu kiri mu menyo y'ingwe icese gisomwe na Inabeza. Bamwe mu barezi bo mu ntara ya Makamba baragiriza umugambwe CNDD-FDD ko imigi ubusuma bubera mu bushikiranganje bw'indero. Babivuze inyuma yaho umushikiranganje w'indero atangarije muri ubwo bushikiranganje ko basanze hari abahembwa batabaho, agira ko amenyesha ko hagiye kubaho recensement rw'abakozi b'ubwo bushikiranganje. Recensement mbere itangura uyu munsi igenekerezo rya 2025 Rusama gushika ku igenekerezo rya 2 Ruheshi umwaka wa 2023. Abigisha bo mu ntara ya Makamba bakabona ko ataco izoshikako kuko abo bagira iyo recensement ari nabo bandika nabo batabaho. Byinshi kuri iyi nkuru na Innocent Igiraneza. Nkuko vyaheruka gutangazwa n'umushikiranganje w'indero mu Burundi Dr. François Habyarimana, aho yavuga ko kubera ko muri ubwo bushikiranganje ibonekeza abakozi bahembwa batabaho, ko rero kubera ivyo hagiye kuba rusansuma kw'abakozi bo muri ubwo bushikiranganje kugira barondere abo bahembwa batabaho kuva uyu munsi ku igenekerezo rya 2025 Rusama gushika igenekerezo rya 2 Ruheshi niho ubwo rusansuma rutegekanijwe. Muri ubwo rusansuma abakozi bo muri ubwo bushikiranganje basabwa kudasiga karanga muntu hamwe n'ikarata yo kwivuriza ko carte de la mutuelle de la fonction publique. Bamwe mu bigisha bo mu ntara ya Makamba bayaze barabyohaguruka bakavuga ko hamwe ngo rusansuma goba atakibirugamije atari kurondera abo bamaze umutungo w'igihugu mu gusohora amafaranga aja mu mifuko yabo bayitirira abakozi batabaho cyo bari vyiza.
ariko abo bigisha bakagira amakenga ko hoba hari izindi mboko kuko atari rya mbere rusansuma mu bakozi b'ubwo bushikiranganji iba, ariko ubu akaba ariho boba babonye ko hari abahembwa batabaho. Ubwabo barezi bo mu ntara ya Makamba ngo nimba koko ari byo iyo rusansuma ntaco izoshobora gushikako, kuko abo bagira iyo rusansuma ari bo nyene bagaruka bakandika abo bakozi batabaho, bakanabaronderera impapuro ziba zikenewe mu kwisansumisha, gutyo amahera akaguma ajya mu mifuko yabo. Abo bigisha bakavuga ko umugambo CNDD-FDD ari wo wahaye impiki ubusuma bubera muri ico gisata, kuko byose bitangurira mu kuzeza amabanga abanyamugambwe badashoboye, usanga kenshi barajwe ishinga no kwiba ico muri ico gisata c'indero. Abo bigisha bayazina Radio Haguruka naho batashimye kuvugira ku vyuma bifata amajwi, babwira Radio Haguruka kugira ubusuma bwibonekeza muri ubwo bushikiranganji bugabanuke, hari hakwiye kuba impinduka zikomeye, bagahindura uhera hasi abaserukira abakozi na cane cane abakozi bakuru bose. Ariko ngo kuri leta CNDD-FDD ngo ntivyokunda kuko biba vyapangiwe mu mugambwe, uvuga ko hamwe hoba izo mpinduka ari naho n'ibibazo vy'abarimu vyoza birakirwa bigatorerwa inyishu. Abo bigisha bagasaba kandi ko hobaho na rusansuma rwo kumenya uko abarimu babayeho, ivyoheza bigafasha leta hageze gutunganya neza uko umwarimu yorenganurwa agahembwa agashahara koshobora gutuma abaho neza. Urakoze na wowe Innocent igira neza. Aho nyene mu ntara ya Makamba amezi 3 ararumanye mu bice bimwe bigize igisagara ca Makamba atamuyaga nkuba uharangwa. Abanyagihugu basanzwe bakora ubuzi busaba umuyaga nkuba, ubuzima bwarahagaze, ibiheza bikagira ingaruka mbi ku miryango yabo. Kubw'abo banyamakamba intwara ya CNDD-FDD gwikwiye gukinjura kuko yananiwe no gutorera inyishu ibibazo bihanze abanyagihugu. Inkuru tubaza Dondo Jemba z'umutima. Abo banyagihugu bamaze amezi 3 batagira umuyaga nkuba nabo mu gice kinini ca quartier Nyaburumba, quartier Swahili hamwe na quartier Rugarama, zose zikaba ziri mu gisagara ca Makamba. Abanyagihugu basanzwe bakora ubuzi busaba umuyaga nkuba, ubuzi bwarahagaze, ibiheza bikagira ingaruka mbi ku miryango yabo. Aha batanga akarorero k'abakora mu mazu bagiriramwo isuku ry'imishatsi, salon de coiffure mu gifaransa, abakoresha imashini zo gusya, abadandaza amata hamwe n'abakora umwuga wo gusudira ivyuma. Bamwe muri abo banyagihugu baganiriye na Radio Haguruka bavuga ko muri kino gihe bari mu ngorane zikomeye zijanye no kubaho, iruhande yo kubura amafaranga yo kuriha amazu basanzwe bapanze, hiyongera ko n'ikibazo c'inzara ibageramiye, narirya n'ibiciro vy'ibifungurwa vyari bisanzwe vyaraduze ku rugero rwo hejuru. Hambavu yabo bakora imyuga isaba umuyaga nkuba aho mu bice bimwe bigize igisagara ca Makamba, n'abanyagihugu baba muri ayo makartier atagira umuyaga nkuba bamenyesha ko ubusuma bwo mwijoro bwimonogoje. Aho ngo ni mu gihe amatara yahora amurikira ingo zabo, gutyo bigatuma abasuma bataza kubamenerako mwijoro canke ngo basahure abatashe bumaze guhwibira. Abenshi mu baba muri ivyo bice bemeza ko bupfa kugoroba bakaganya, abari ku gahinga nabo ngo bashika mu mihana yabo umutima utari munda, kugutinya ko umwanya n'umwanya bagwa mu minwe y'abambuzi. Ku bakenyezi n'abigeme hoho biza vyunyuka kuko bicura ko bashobora no gufatwa ku nguvu imbere yo gusahurwa amasakoshi yo mu ntoki hamwe n'amatelefone ngendanwa. Abo banyagihugu basaba ko iyo ngorane yotoregwa umuti, ubuzima bugasubira kubandanya nk'uko vyahora, kuko ngo bariko bahagirira uruhombo runini. Mw'ishami ry'ishirahamwe Regideso Imakamba bavuga ko iryo cika ry'umuyaga nkuba ryavuye ku cuma gifasha mu kuyungurura umuyaga nkuba transformateur mu gifaransa capfuye, bikaba bisaba ko gisubirizwa. Bagasaba abari muri iyo ngorane kurindira bihanganye gushika ico kibazo gitorewe inyishu. Kubwabo banyamakamba intwaro ya CNDD-FDD ngwikwiye gukinjura kuko yananiwe no gutorera inyishu
ibibazo bihanze abanyagihugu. Dondo Jemba z'umutima nawe urakoze kuri iyo nkuru uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo kuri 2025 Rusama umwaka 2023 mwari mwateguriwe n'uruganda rwa Radio Haguruka ni hano agarukiye. Ndabashimire mwebwe mwayumvirije, abamenyesha amakuru bayatorokanije hamwe na Justin Manirakiza yatumye mvuga mukanyumva, nabo nyene ndabakengurukiye. Ari Munezero nari kuri micro, ndabasezeye ndabifuriza ibihe vyiza naho ubutaha. Ngana nukuriyo ijabarundi dukeneye rukundo n'amahoro ijabarundi tunyotewe ntabwitani kugeza n'igisango mu gikorwa abicwa bakicwa bene umurango bagafungwa yo akaco bazira abadafunguzwe bakangazwa batangajwe baburiwe irengero urugamba rw'abarundi urugamba rwo kwibona kera ku mutwe abarundi twarirambiwe uko kwama duturaturayo abarundi twarirambiwe ukwama twita impunzi abarundi twarirambiweyo ibuke kwata murundi w'umutima rero amaboko igihugu kiri mu manga ejo abana bawe bazokubaza aho barura abavyeyi barira hagarara runo na rutare fasha izo kura z'uburundi gutabara ibuke kakaranga k'abasokuru turangwe n'akabanga ubuntu n'ubutwari bitubera inkizo n'umuheto muri urugamba rw'abarundi n'urugamba rwo kwibora n'urugamba rw'abarundi n'urugamba rwo kwibora muze mwana wa Nyamurunga wibuke ko abivuze Uburundi na Afurika batigeze birengagiza umubabaro w'ikiremwamuntu kandi bamye bafatanye mu nda menye ko umuheto w'izo ntwari utavunitse kandi ibanga ryazo ari ntibagiranwa aho uri hose harageze kuba intwari muri uru rugamba rwo kwibohora kuko twese abarundi dukeneye amahoro arama. haguruke abarundi, haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu iteka